ndi kubwinjiriro butagira ubushikiro nsa nusumbukira amanura icadahavya umutima ukanyosha kutabivamwo yeah nubwo meze nk'uterura ico yicayemwo yeah ansaba kwituna uwe ukaramvya amaso yawe agaragaza urukundo ndo umutima ukakugwiriza ibirundo. Bonjour mesdames, messieurs, le fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chak nyamakuru chama kibaza rero shavuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira nabwo bakunzi ba Buja TV. Nkuko ndabibabwira nuko 2020 babiri umwaka mwiza hama nkuko ndabibabwira kandi nuko buri kiganiro cyose cya Buja haba ariko link ya film ya Nobel ngaho nyine wagombye kwiraba ni ku mafaranga ya gusa make gusa urashobora kwiraba yose film yose nibira ko ni benshi mwamwitubaza uro twabibashiriye ko kuri YouTube ngaho murayibona ariko ibona umuntu wese yayirihiye uno musi rero tukaba dufite umutumire witeka ajava kure ajava ahantu kure bita mu Rubirizi ariko ni ngaha nyene hafi gisagara ca Bujumbura yitwa Nef to be bite Ni sawa birazane ego uno musi ukubona kugenda gute ko bwawe bro bo sije gusaba kavura gusa kare katanguye ko uvuruga ukuntu ariko ndabona umenga akazuba karatse biremere neza ego bino umuntu akunda akazuba cyangwa akunda akavura urumva byose biba bifise umwanya wavyo mu gihe bije biri ku mwanya wavyo ndabikunda muga iyo bije bitari ku mwanya wavyo urumva sintegereje kubibona umunsi ravyaje bitari ku mwanya wavyo urana byari bigomba kunyicira gahunda Imana yakinze akazuba karatse ariko wabigejeje mwene yego amaniki nobwira Nef to be ari muri ba barundi bakoresha umwanya twamuhaye programme ya sambira ariko saa 9:30 yari ngaha kuri kinone umubigenza gutyo Nef to be urabona kenshi abishoboye gute urabona kenshi ikintu kigize umuntu n'umwanya niyo umuntu agomba gutera imbere kenshi yubaha umwanya kuko nkubi uza kumbwira ngo nshike saa 2 nkaca nshika saa 3 nani gusanga ufise ikindi kintu gira ukore rero byabaye viza yuko nshika kuri ujya mwanya nyene wamaye kugira ngo bikundike bya bintu bigende neza bigende ku murongo kuvuga je ndi ku murongo ego cyane natwe cyo tugerageza kuguha umwanya wa hafi kugira ngo uze kuza basi naho uza gucegwa uze kwiha umwanya kugira ngo dukore neza ariko byagenze neza nabishimye Nef to be ego niko je nsanzwe nkora kuvuga je nubaha umwanya gusumba uko niyuba ego jeje yuko n'umunsi twaronse kiraka ca concert umunsi uzoboje gusinya contrat urumva yuko Nef to be twamuha amasaha ya 2:00 cyayishikira 6h du matin ewa nuko nyene ko yiri Nef to be kumere jenda bon félicitations bro ko niba kibabishobora ivyo bintu bro ni vyiteka ubundi ko umuntu wese abakwiye gukora ikintu gituma uwundi muntu yotuma yo namuba ego kubwa wo wabishoboye gutega Nef to be ano kwipanga gusa ego kwipanga gusa biroroshe cyane ntago birinda kugira iki jezi ndi umukobwa ngo ndinde kwisiga ushire utuntu ya Nef to be ko tuzi ko ari abahungu bisanga bibananira bakavuga ngo ati ngo y'amasaha y'abarundi kusanga simvuga ngo y'amasaha y'ikizungu amasaha y'abarundi umva bavuga ko ari gucegwa ariko y'ikizungu ni yandi yaba Nef to be watweretse no mu ubundi ni kuyabeshera kuko nimba turi saa 2 umuzungu akaba ari ngaha nyene mu Burundi nawe nyene afise isaha yanditse saa 2 rero je sinumva ukuntu ikiba iyo umuzungu niyo umurundi ngo bitandukanye mu gihe twese ari saa 2 nyene bivarangira ukuntu bayakurikiza yari umva ni ngorane gusaza abantu baba bafise mu mutwe kwiyumvira ko menga ngiye kurajya amasaha nyene nkumbure nobone kuko bazi benshi baratinya ibitu banasema shobo ugati je nkumbure ngiye kare atabona niko na shobo yes kumbure Nef to be ariko arakubwira ati jewe nje hakiri kare ntibiba bisigura yuko mba nashobotse cyangwa niba nahurudutse mba nashize gukoresha umwanya kuko mba afise nibindi nshaka kuja gukora sivyo ga Nef to be yego na cyane n'usafise izindi programme ariko mvuye ngaha nje kuri Waka Light TV yego uje gukora kuri Waka Light TV yego n'umusugiza kugira mu biganiro gusa yego ukora mu bindi bisaba bindi bifise ukora mu buzima busanzwe mbo cyari bihari mugabo bisa n'ivyahagaze gatoya naciye mvuga terekana avance mu muziki cyane yego urizera ko ari ikintu uzohakura mu muziki ga Nef to be mbo byose no kwizera hanyuma no gushira n'Imana imbere turakora yani ni nko gutera ziguye mu ivu ryiza nkuko Yesu yabivuze nzimbura ziguye ku rutare nta kundi nyene kuko ni benshi tubona yuko basa nabatinya gushiraho imitahe yabo cyangwa gushiramo ingufu nyinshi mu muziki akenshi no ikintu cyose umuntu abateze muri kazoza ko result izoza muri kazoza urakora tu uhomba nta kundi vyungutse iyo ni chance byose na cyane cyane two tuba tuzi nkuko benshi bavuga ati babizi Imana yego
ntawe ushobora guhaririza icyo Imana yagize umva uko bigenda kose Imana ijambo ry'Imana ngero rivuga ngo muri byose mushime uvuga bigenze nabi merci Dieu bigenze neza nuko nyene benshi bavuga bati n'umuziki turawukora ariko nta kazi gasanzwe ariko nyene turagakora Neftubi none uronse kandi kazi niho wagakoraga bro umva karinze kaboneka na kare cyo bari n'ikindi kintu ciza ciyongereye kugira ngo wa muziki wanje duge yego tubyizere neza yuko Neftubi yagiye kuronka akazi kandi bigiye kugenda neza cyane kuko ni akaronka bizodufasha ko Neftubi ni yaduha ibikorwa vyiza bishasha kubivuye muri amafaranga ko turazi neza yuko ataho mukura mu kenshi muronse rero aho mukura muvuga amafaranga muca mukora ibikorwa vyiza n'amaklipe mukaca dumuhodo bameza mbese byo naga Neftubi yego je n'umuntu nitanga cyane kuko indirimbo zibanje kuri YouTube nyinshi n'amavideo ni Trust Me arayisohotse vuba cyane ndayiturna guys ni Trust Me ni clip ni indirimbo plutôt ya audio yarekuye kuri YouTube channel yitwa Neftubi Neftubi ni indirimbo yiwe yaduhaye yitwa Trust Me yes ayisohoye wenyene ni indirimbo tubona isa mu itagira amasanamu ariko ratwemereye ko muri no misi kurikira cyangwa misi imbere uzoduha amasanamu sivyo kana Neftubi yego none usanzwe gukora wenyene watubwiye gukora wenyene none nta bandi bantu bafate bagufasha mu mugongo ga Neftubi ambo kwanza jewe nca ntangura kuvuga urugendo rw'umuziki natanguye 2016 hanyuma nkikora indirimbo ya mbere biza gutuma abantu bo mu karere aho nyene sanzwe mba mu rubirizi banyiyumvamo munyuma baravuga ati foko dukorana kugira ngo iyo mpano twiteze imbere hama nikoro twacha do create agateam kitwa Fire Family for Life hanyuma iyo team rero niyo dukorana turafashanya nyene mu buryo bunaburiya usibye ko kenshi amaso abari kuri jewe ko nije ndi muririmbyi cenyene n'abadanseri banje nuko rero dukorana yego yes murakorana ariko urabona yuko hari mwakunguka umukoranye nabo ni vyiza cyane ko umutwe umwe wifasha gusara rero twaragiye turakoranya bwa bwenge bwacu na wa mwete wacu na za nguvu zacu birakundika kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kandi biko bigenda neza cyane nkuko twavyifuza yes none ati rero bantu baragwitayeho baragufasha abo bantu rero bakwitayeho bakwimvamo no vuga abantu bo mu Rubirizi nibo bagufasha mu vyerekeye amaudio canke n'amaclip vyose yego turafashanya murafashanya kumva clip kwisohotse canke audio kwisohotse nibo bagwagarika ibikorwa vyabo yego bumva batavuze tsisohoke je ndi umukozi gusa yego turakumva watanguye 2016 ariko tukaba tugeze muri 2021 ariko tukaba tutakumva muri ya circulation canke muri ya movement y'abaririmbyi biva kukigana Neftubi ubundi kenshi ni promotion kuko utagira promotion ibikorwa byawe uzokora muga bizogaruka ahandi nyene rero twari ko turagerageza kwiruka Imana ishimwe ratatangiye kubashikira kuko media murazi ko ari umuvyeyi w'umuririmbyi rero ko tutangiye kubashikira nkumbure namwe rero nimugira ingufu mudufashe mudukundire mwumvirize ko impano yacu ari sawa hanyuma mumaze kuyumva mubona yuko dukwiye support supporting kandi ndazi ibintu bizogenda neza cyane ati rero ukabugeze ku ndirimbo zingahe ga Neftubi indirimbo ira gatanu yose izo zine zose watubwiye ziri imbere zose zifite amasana yego kubwa urabona yuko abantu mu Rubirizi bakwakire neza nkuko babitubwiye none witeze iki ku bantu bibujumbura cyangwa ku bantu bo mu zindi ntara ni byinshi nirabiteze ko cyane mugabo cyane cyane nuko botugirira icizere bakumva ko ibyo turiko turakora bifise izindi ntumbero nziza kandi ku gihugu no ku bana b'u Burundi rero badushigikire hanyuma natwe dukore yego izo zindi zose ni uri wenyene canke urafise n'amakolabo muri izo zindi nta kolabo ndakora utarakora kolabo no urazi kenshi ego kolabo ni kwagura umuziki mugabo kandi kwagura ikintu gisanzwe gihari navyo ni vyiza gusumba nashatse kwanza rero niyubake je nka Neftubi hama abantu kwanza bamenye nka jewe kuko ndamaze kubona hari abantu bakora amakolabo kenshi ugasanga akoranye n'umuririmbyi akomeye ejo yasohora indirimbo ari wenyene ugaca usanga ntahisa isaniye na ya kolabo rero nashatse kwanza je niyubake nka jewe abantu bamenye nka jewe hanyuma ujya muririmbyi akomeye nawe azoze yunganira kijya kintu cyari gisanzwe gihari yego atire kubwa kuri no munsi atiresha kuri no mwanya cyangwa no myaka cyangwa muri no mwaka ntiharagera ko kugira collab no muririmbyi ari wese mbose ndavyumvamo cyane mugabo birinze bishika nzokora yego yes ni Neftubi akarega tukutubwiye ati reka je kwanza nkore jenyene hamizo nguvu zuwo wundi muntu zizo mu nyuma jewe naragize aho nishikanye jewe jenyene sivyo nga Neftubi yego kose cyari urazirunga mu Rubirizi usibye ko zidakunda kubayo gose mugabo iyo biramutse biba ndaparticipa umuririmbyi ku buryo umuntu agiye mu Rubirizi ati murabaje ati Neftubi muramuzi baca bamumenya directeur
akagorane kweli yego Neftubi tuvuge ko ari warangoye nuvuga akarere ko muri mu rubirizi mu baririmbyi baririmba fresh tumushire muri bamwe baba batangura bari imbere shiraho nyene nta nakimwe yego wewe uje nyumbani baza Neftubi gusa batakwambiye abandi baririmbyi bahari baba bakaze nka Neftubi canke wo butinya nawo kubwabo abaririmbyi bariyo kandi babizi urumva jewe ndinze nseruka ntago nikunda ahubwo nje kugira ngo mumve yuko mu rubirizi hari impano hanyuma mwebwe rero abantu mubijejwe namwe muze mubirabire Neftubi yaje serukira abandi yego Neftubi kumbe ntugende ukanyeta tugira akapera y'indirimbo yawe kidogo okay ndi kubwinjiriro utagira ubushikiro nsa nusumbukira amanura icadahavya umutima ukanyosha kutabivamwo nubwo meze nk'uterura ico yicayemwo ansaba kwituna uwe ukaramvya amaso yawe agaragaza urukundo umutima ukakugwiriza ibirundo vyibibumwe kukankomereza ifundo none ushaka nkora ikiga murondo. Merci beaucoup. Yes, mbe bashaka gushaka dukora ikiga mukunzi wa Buja Hit TV. Ndagushimira cyane novuga Neftubi. Namwe murakoze cyane. Akajambo gatuye ku bakunzi ba entertainment n'abakunzi ba Neftubi n'abakunzi ba Buja Hit TV. Niko akundi nyene kudusupportinga badukurikirane cyane cyane ku marezo sociaux nka YouTube ni Neftubi, hanyuma Instagram ni Neftubi official, page ya Facebook ni Neftubi official, hanyuma badukurikirane badukunde banadufashe kwamamaza ibikorwa byacu kuko nimba ndiko ndakora no munsi umva biboneka nkaho ndiko ndakora kubwiwanje mbwa kandi ndiko nkora kubwigihugu ko nteye imbere igihugu kizotera imbere hanyuma igihugu kimaze gutera imbere nawa munyagihugu nawe nyene azobashikiriwe. Yes, tuzosubira rero inshallah imana bikunze Neftubi yagerageza kubwira musange kuri Instagram, musange kuri Facebook, musange no kuri YouTube channel, ugire like, comment na share na subscribe nimba utarayikora kugira ngo ikorwa byiwe babashe kuba bimenyekana nk'iby'abandi ngusanzwe tubizinga muri entertainment yacu. Kuri mikro kumwe na Beni Biande camera sike professional ko bikora neza cyane. Tuzosubira rero nta gutaha. Ugire bye. Bye.